Mbega aba bene icubahiro b'ababantu boba bashoboye gutahura neza yuko umuhima w'umugande n'umuhima w'umunyarwanda babageze kw'izosi. Mwese rero ndabahaye ikaze kuri Tuyagire Vanessa, nizere ko mwese aho muri mutekaniwe kandi munezerewe. Umwaka tuwugejeje hagati, turiko turawucagatiza. Ku bagwaye mwihangane, ku bakomeye natwe tubandanye gushima Imana kuko ni ingabire ya buri munsi, ejo buca bucana ayandi. Nk'uko rero mubona, Perezida Tshisekedi wa Congo yagiye mu Burundi kuramutsa Perezida Evariste. Hanyuma numvise ngo mu vyamujanye harimwo kuvugana ibijanye no kumariza ibarabara riva Congo rija i Burundi n'ibindi bindi, ariko kuri jewe ndazi neza ko ivyo atari vyo kuko ivyo babiryanze kuva kera. Iyo ni inkuru, nta bagabo bicarira ijambo rimwe incuro zitanu, siko bari. Ahubwo ndazi yuko bamaze guhinyura yuko bariya bahima, urya muhima w'umunyarwanda Paul Kagame n'uriya muhima w'umugande Museveni b'abakinyakajede, bamaze kumenya yuko rya kundi ry'abateroriste ngo n'abasirikare ba Uganda bari muri Congo, atari kuvuga ngo bari muri Congo kuzana amahoro, ahubwo ari kuravya ibirari kugira ngo basamaze abakongomani n'abarundi. Jewe iyo niyo nsobanuro yanje mbona. Ndazi neza yuko kwicarana baza kuhava bahakuye akantu, kandi mumenye yuko aba ba perezida babiri abatutsi barabagaya cane. Uzokumviriza abantu b'abatutsi bariko baravuga Tshisekedi ukuntu bamuvuga ko ari ikijuju, ari ikidabadaba. Muze kurikirana n'ukuntu bavuga Perezida Evariste, nawe nyene bamuvuga co kimwe. Ni ukuvuga babavuga uko bivanye n'ukuntu biyorosha. Abahima ikibazo bafise, simvuze ngo n'abahima bose, ndiko ndavuga abahima bafise ideology yo kwica. Ikibazo bafise ngiki, nta nuko bazi gutahura umubano mwiza ico arico. Ni ukuvuga iyo bakwigenjeko kera bakabona aho kubihorura basengera canke ukabatwaza gake, baguhindura ikigugu. Nivyo vyibi, ivyo bita Tshisekedi n'ivyo bita Perezida Evariste, babibita ayo mazina kubera ko babigenjejeko, bakabona ku vy'ukuri nabo ntibabishuranye. Irari n'ishari n'inzigo nk'ivyo babakorera, nico gituma baca babivuga amazina ati muri bijuju. Ndetse no mu buzima busanzwe muzobikurikirane, iyo umuntu agukoreye ikibi akabona uricecekeye nta kintu umuvuze, nta kindi aca ahindura, avuga yuko uri kigugu, ata bintu uzi, akakugira iyondoyondo. Ariko ku vy'ukuri burya uwanumye abazi ibintu gusumba uwavuze. Muzokwame mumenya yuko uwahisemo kwicecekera ari nawe yakorewe ikibi, abazi ibintu gusumba urya yakoze ibibi akaca avuga n'amajambo menshi. Rero dushima yuko ubu baba abanyagihugu na cane cane b'abakongomani bamaze gukanura. Ndashimira abakongomani bose aho bari. Rekongore nasema asante sana kabisa. Mumeshafungua macho yenu, hamsinzii kama ilivyo, kama walivyokuwa wanafikiria. Leo bakongore bameshafungua macho, na kule Burundi kunaonekana kwamba wale sijui wamefungua macho au sijui ya Burundi, sijui kabisa, lakini bakongore unawaona wanaongea kuma YouTube, kuma radio, wanasema kila kitu. So congratulations to all the Congolese. Abarundi rero nabo, abarundi n'abantu baguma banumye kubera ko bafise ubwoba bwinshi bw'igihugu ahihahamuka. Nyene hari ibimenyetso biguma bikugaragara ko abahutu b'abarundi babandanya kugaragaza ihahamuka, ariko nubwo babandanya kugaragaza yuko ihahamuka rikibarimwo, umwansi baramuzi. Umwansi baramuzi. Rero je nizera yuko aba bashingantahe babiri bicaye bayaga neza ivy'abansi babo babiri bariko barabakina kajede, babahenda ko ariko babafasha kurondera, umwe abahenda ko ariko babafasha kurondera umutekano, kandi ariko arabimba neza ngo arabe
aho we na mugenzi we bobarotsa babacishije uwo nawe nta wundi ni Paul Kagame na Museveni, abagabo babiri biyemeje kurandura East Africa, abagabo babiri biyemeje gutuza ayandi moko, abagabo babiri b'abakunzi binda badakunda ibihugu vyabo ndetse badakunda n'ababanyi. Rero mwese mugira ibihe vyiza, mubandanye kunogerwa no kunezerwa aho muherereye mwese, nakagaruka.